muri FC Barcelona hagati ya Erling Haaland wa Manchester City, Julian Alvarez wa Atletico Madrid canke Lautaro Martinez wa Inter Milan, ninde muri bo yobagiye kuja muri uno mugwi w'i Catalunya? Dani Ceballos wa Real Madrid yobagiye kuva muri uno mugwi w'i Madrid akerekeza muri Napoli mu gihugu c'Ubutaliyano gusubirira Kevin De Bruyne. Vyoba vyifashe gute? Myugariro wa FC Barcelona Ronald Araujo ariko avugwa ko ahanganirwa n'imigwi ibiri ikomakomeye mu gihugu c'Ubwongereza, kandi ngo ifise amahirwe menshi yo kumutwara bivanye na kimwe mu bintu bitifashe neza muri FC Barcelona. Uti vyifashe gute? Ijumva ni rya Wilfried Rambona, ikinyamakuru ni WF Sport canke Wi-Fi Sport canke Wi-Fi Sport, bivana uko wewe wumva ubitahura. Kora subscribe kuri YouTube ya Wi-Fi Sport canke ukore follow kuri page ya Facebook ya Wi-Fi Sport, maze mukanya twinjire nido gihigani. Nkuko nababwiye muri intro canke mu ncamake y'ikino kiganiro, muri FC Barcelona hariko haba amakenga hagati ya Erling Haaland wa Manchester City na Julian Alvarez wa Atletico Madrid ndetse na Lautaro Martinez wa Inter Milan. Wakibaza nti ninde yoba agiye kuja muri uno mugwi w'i Catalunya? Uyu mugwi w'i Catalunya wifuza gusinyisha abakinyi batatu migura n'igurisha rikurikira, no kuvuga iryo mu kwezi kwa mbere umwaka wa 2026. Abakinyi none ni bande? Kubera iki Barca yifuza kubagura? Hoba hari ibihengeri uwo mugwi w'i Catalunya woba ubona mu kibuga? Uwo mugwi w'i Catalunya FC Barcelona urabona ko hari impande zitatu mu kibuga zikeneye gukomezwa, bica bituma utangura gutekanya abakinyi wogura mu kwezi kwa mbere umwaka wa 2026. Nkuko bivugwa n'ikinyamakuru AS na Sport di Catalunya, ibintu binyamakuru bibiri byose. Deco uno n'umuyobozi w'ubuhinga muri uwo mugwi w'i Catalunya aheruka gutangaza ibibanza bitatu uwo mugwi ukeneyemo abakinyi. Yavuze ko bakeneye umukinyi yoza gukomeza mu bwugarizi bwo ku mpande, bagahitamo umwe haba iburyo canke ku ruhande rw'ibubamfu. Urundi ruhande yavuze ko akeneye ko umukinyi n'umukinyi wa kabiri akenewe ku bwugarizi bwo hagati, nukuvuga uja gufashanya n'abasanzwe bari mu bwugarizi bwo hagati, na cyane ko mu no mwanya bidahagaze neza. Umukinyi wa gatatu nawe akaba ari umusatirizi nimero 9 wo ku rwego rw'isi ashobora gusubirira witwa Robert Lewandowski. Ivyo binyamakuru bivuga ko igenda rya Inigo Martinez, myugariro aheruka kuja muri Al Nassr, umugwi wa Cristiano Ronaldo asanzwe akiniramo uno mwanya muri Arabie Saoudite, byateje ikibazo ubwugarizi bw'uwo mugwi w'i Catalunya, ndavuga FC Barcelona. Bakabona ko iyo aja kuba agihari umugwi wa Sevilla utari kubatsinda ibitsindo 4-1 nkuko muvyibuka mu nkino ziheruka za La Liga. Kugira ngo itorere umuti ico kibazo cyo mu bwugarizi, ivyo binyamakuru bivuga ko Barca iriko irakurikiranira hafi imikinire y'abanyugariro babiri, ndavuga Nico Schlotterbeck uno n'umwugariro wa Borussia Dortmund ndetse n'uwitwa Gonçalo Inácio wa Sporting Club de Portugal mu gihugu ca Portugal, kuko ngo ibabonamwo ubushobozi bwo gukomeza ubwugarizi bwo hagati, ariko kandi bagafasha no ku mpande, haba ku ruhande rw'ibubamfu kwa Alejandro Balde. Naho Balde na Jules Koundé rero bahari, mumenyeza hasi Afrika abona ko agikeneye ingufu nyinshi kuri izo mpande, ko akeneye abakinyi babangutse bihuta bashobora gufasha mu bwugarizi no mu busatirizi. Ku ruhande rw'ubusatirizi, nkuko ivyo binyamakuru Sport na AS di Catalunya mu gihugu ca Espagne bibandanye bibivuga, FC Barcelona iriko irategekanya umusatirizi mwiza ashobora gusubirira Robert Lewandowski, na cyane ko babona ko hari amahirwe menshi yuko ashobora gusoka muri irici by'umwaka utangura wa 2026. Amakuru menshi avuga ko uwo musatirizi Barca ishobora kumucagura hagati ya Erling Braut Haaland wa Manchester City, Julian Alvarez wa Atletico Madrid canke Lautaro Martinez wa Inter Milan. Ariko naho biruko
ngo abo bakinyi barazimbye mu gihe FC Barcelona iriko irahangana n'ibibazo by'ubutunzi. Iyo ntambamye y'ubutunzi kuri FC Barcelona ngo irakomeye cyane nk'uko ico kinyamakuru Sport Catalonia kibivuga, aho gisigura ko Barca ibwirizwa kwiyubara kuko ibisata bitandukanye bijejwe gukurikiranira hafi ingene ubutunzi bw'imigwi bukoreshwa nuko batarenga amategeko ya fair play financier, ngo bikomeza amatohoza y'udukosha Barca yoba yagiye irakora mu kugura no kugurisha abakinyi ishobora kwishira mu bihano bikomeye. Ayo matohoza ngo ariko akogwa guhera kwigurishwa ry'umunya Brazil Malcom byabaye mu mwaka wa 2018. Ariko ngo naho biruko uwo muyobozi w'ubuhinga Deco hamwe n'umuyobozi w'umugwi wa FC Barcelona Joan Laporte bakomeza gutegura imigambi yabo y'ingene bogura abakinyi maze bagakomeza umugwi mu kushira ku rwego rw'isi, ivyo bikawugumiza ku rwego rwo guhangana n'imigwi ikomakomeye ku isi, ariko byose bakabikora bubahirije amategeko y'ibyo butunzi yo mihiganwa rikuru ry'igihugu ca Espagne La Liga. Kundi ruhande Dani Ceballos wa Real Madrid yo agiye kuva muri no mugwi wa Madrid akerekeza muri Napoli gusubirira Kevin De Bruyne, byo byifashe gute? Mu gihe Dani Ceballos amaze iminsi ku gatebe kabasubirira abandi bivanye nuko ataronka umwanya ukwiye wo gukina, Napoli yifuza kumusinyisha mu kwezi kwa mbere ku mwaka uza 2026 kugira ngo asubirire umukinyi wo hagati mu kibuga Kevin De Bruyne, umukinyi wa Manchester City agiye kumara amezi atari make ari mu mvune nkuko bitangazwa n'ikinyamakuru Sky Sports cyo mu gihugu cy'Ubudagi ndetse kaba gifite n'ishami mu gihugu cy'Ubutaliyani. Ni akaje keza kuri uwo mukinyi wa kera wa Real Betis na Arsenal, kuko naho ari umukinyi abenshi babona nk'umuhinga mu kibuga hagati, byaramunaniye gutsindira ikibanza mu kibuga hagati kuko hari n'ikibanza asanzwe afatwamo nk'umusubirizi no kuvuga nimero 6, ariko akisanga hagwanira na Edouard Camavinga, Aurelien Tchouameni na Fede Valverde. Ivyo bikanatuma Dani Ceballos ashobora no kudagatebe ko guherayo. Cyo kinyamakuru kibona ko Napoli ari umugwi mwiza uwo munya Espagne y'imyaka 29 ashobora guhungiramwo, akanahagira ibihe byiza na cyane ko azoba aje mu kibanza gisizwe na Kevin De Bruyne asanzwe ari mu mvune. Kigeretse ko nuko uwo mugwi ari umugwi uri mu kibanza ca mbere mu higanwa rikuru ry'igihugu cy'Ubutaliyano Serie A, kandi ukaba uriko witwara neza muri UEFA Champions League. Naho afite amasezerano gushika mu mwaka wa 2027 muri uwo mugwi wa Madrid, ico kinyamakuru kivuga ko Ceballos ashobora kwiyunga n'uwo mugwi w'i Naples, navuga mu gihugu cy'Ubutaliyano Napoli, migora n'igurisha ryo mu kwezi kwa mbere mu mwaka wa 2026, akaba gereranywa mu gaciro k'imiliyoni 8 z'amanyaburaya. Nugaruwa FC Barcelona Ronaldo Araujo ariko avugwa ko ahanganirwa n'imigwi ibiri komakomeye mu gihugu cy'Ubwongereza, kandi ngo ifise amahirwe menshi yo kumutwara bivanye n'ikintu kiri muri FC Barcelona kitifashe neza. Ico kintu ni ikihe? Utigifashe gute? Nkuko bivugwa n'ikinyamakuru Football Insider cyo mu gihugu cy'Ubwongereza, umugwi wa Chelsea wo mu gisagara ca Londres muri ico gihugu nyene cy'Ubwongereza wifuza gusinyisha Ronaldo Araujo, uwo myugari wa FC Barcelona mu riza rya 2026. Uwo mugwi ubona ko Ronaldo Araujo ariwe mukinyi wa mbere utegekanya kugura muri iryo ci atagihindutse, ngo kubera ko kazoba ari akadokeza ko kugura muri defense centrale, na cyane ko atamukinyi baheruka kugura muri ico kibanza. Umumenyereza wa Chelsea Enzo Maresca we yifuza kumusinyisha vuba cyane kugira ngo akomeze mu bwugarizi, na cyane ko banyuganiro nka Levi Colwill, Benoit Badiashile ndetse na Tosin Adarabioyo bari mu mvune, ivyo bigatuma mu bwugarizi ubwo mugwi buhungabana. Abona ko Araujo ari wo mukinyi abereye kuza maze hagasubira ku murongo. Naho gise amasezerano muri FC Barcelona, Araujo nayo karahagirira ibihe byiza nkuko yaravyifuza, kuko ubu atagitangura mu kibuga ahubwo agatangura gatebe kabasubira abandi mu kibuga hagati, arinze atangura ni gaki kabaho. Chelsea rero gushaka gufatira aho nyene mu kumwereka ingene azoshika aronka umwanya wo gukina. Chelsea kandi ibona ko
bivanye n'ibibazo by'ubutunzi biri muri uwo mugwi w'i Catalunya bishoboka kuborohera kumuronka azimbutse. Naho biruko ico kinyamakuru kivuga ko Chelsea atari uwo mugwi wenyene uri kuramurondera wifuza Ronald Araujo kuko n'umugwi wa Liverpool umushaka cyane. Ariko none byo bizorangirira hehe ubwo Chelsea yoba izoshobora gutsinda n'umugwi wa Liverpool? Izi nkuru zose zivuze ko iki abakinyi batatu bavugwa kuja muri FC Barcelona. Ese Haaland, ese yoba ari Julian Alvarez, yoba ari Toni Martinez yoshobora kuza muri Barcelona, bivuga ko iki? Ku rundi ruhande Araujo bagiye kuva muri Barcelona kereza mu Bwongereza, ese Dani Ceballos we bagiye kuva mu gihugu ca Espagne muri Real Madrid akaja mu Butaliyano. Uhawe ikaza muri commentaire. Wari kumwe nanje Wilfried Irambona, ikinyamakuru ni WF Sports cyangwa Wilfried Sports. Wibuke gukora sabone cyangwa subscribe haba kuri Facebook ndetse no kuri YouTube. Ku munsi wa Mungu rero itariki 2 z'ukwezi kwa 11 mu mwaka wa 2025 no wa Mungu kurikira duhuriye muri Buja Night Comedy, tuzohataramire kuva isaha 12 z'umugoroba 18 gushika isaha 4 z'ijoro 22. Muririmbyi MB Data niho azoba yibereye kugira ngo aduteramishe fadikanije n'abandi bakomeje batandukanye. Buja Night Comedy rero isanzwe itegurwa na Mahinduka, ikabera ku Mugano Bar, ni akabari kari mu gisagara hagati cya Bujumbura muri Rohero, haruguru ya Clinic Prince Wigwa Gasore, neza na neza hafi ya Karompwe kariko ibarabara rija muri Messe des Officiers. Kwinjira ni 5,000 mu kibanza gisanzwe, ariko kandi ni 10,000 muri VIP. Mugira ibihe byiza rero, muranigwe mu mirimo yanyu, ndabakunda cyane. Bye bye, hasta la vista, ciao. Nimba utaragura akajezi ko mu gisoro cy'igihugu Burundi ntamba mu rugamba, ndondera kuri iyi nimero ubona aha munsi, genda kubwira ingene woyironka ku giciro ciza, maze zoje Stade Intwari, zoje kuraba urukino rushajije neza cyane. Iyo nimero ushobora kwimpamagara ko kandi kugira ngo ushobore kwamamariza ibyawe biciye kuri runo rubuga rwa Wifi Sport, haba kuri Facebook cyangwa kuri YouTube, kuko ibintu byawe tubibwiye abantu basanzwe dukurikirana ushobora kuronka abakiriya benshi. Iyo nimero ni gutenya 257 61 78 64 61 ni plus 257 61 78 64 61.